ndibaza rero yuko impamvu abanyarwanda batanga akanoti kose ni kubera yuko indirimbo y'iminota 3 ikorwa n'abaproducteur benshi harimo touch y'abantu batandukanye mu Burundi naho indirimbo imwe itapambana na producteur monde mwanzo wish expect kiki gerageza minota dusho ya intro yawe bakoze Magic TV mubeze gute murakomeye kuri bikore rukundo Ange Minouche nko mubibona ndameze neza nizere ko ndameze neza aho muri hose navyibagiye nizi kuvuga niruka jo mwabo bunyi mwakoranye before mugabo bunyi batagishaka kandi kwikoza Magic channel tubite ko arabaye hypocrite tubite gute Jewe sinobatuka ivyo bakoze deja birakwiye ndabashimira sana ahubwo ngira bashaka mfume ngaruka yatofuma turakora kuri APR ukunyene uko kwawo uvyumva gute none amajwi ko taramushikira umve ni one way arakumva neza none mino bimeze gute hiyo be nabonye plus 32 ni he wanayivuze Magic Channel ndibaza yuko mwamwumvise Ange Minouche yarasanzwe akora muri Magic Channel ubunya akaba barizwa plus 32 pardon ni Belgique yatubwiye ko mu mwanya agomba hure na Bella bakorana quartier bita oya ahantu bita yatubwiye ko non Klongla murakoze Hello les fans de Magic. I hope ko meze neza ni Sisi Cynthia yakoze on the mic kuri Magic Channel TV. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir. En commençant nashaka kwanza kubifuriza umwaka mushasha mwiza nizeye ko mugwe neza ko meze neza umwaka mawutanguye bien sana no musi nkaba ndi kumwe n'umuntu ni fresh sana ni KABOSS for real. Unashaka kumbandaniza gato kambaye benshi tuendelee ama tuendelee ni KABOSS for real aka the mic master aka fresh sana the young legend aka Chachana KABOSS kari cyane muri Magic wallahi je numva ngyohewe naheruka Minouche ataraje buka gatoya mugabo ngendagize comeback ibintu bimeze fresh sana umeze neza ariko by the way usa neza no merci sana ni Yesu ko yo gusa neza yego ni Yesu aguma bikora ego vraiment twari tugukumbuye muri Magic waduhevye sinzi cyayi cabaye sinzi iyo wahora peut-être ngira watembere kidogo that oya ikibazo ni timing kenshi uratse ko umwanya usigaye utugora nitwahuriza umwanya mugabo right now nako naje kandi je nizanye nije nakuzanye kabisa kandi ishimye cyane kuba washoboye gushika asante sana ego bon meilleur vœu bwa mbere Parement meilleur vœu ko dukurikirana ku bakunzi ba entertainment ya 257 best wishes uyu mwaka n'umwaka wacu ama success w'imihezagiro blessings over blessings umwaka watanguye gute wagenze neza umwaka watanguye fresh sana umwaka watanguye ndi muri show ndajya show nyene rewon hama bashaka kesheje he canke baraye munsi jewe nakesheje rero ni habi Scott ni wahazi kiri mu bintu nyene bimeze neza sana sio tuma famille mbonye umwaka urangiye ugatangura neza biranshimisha gose kandi umwaka warangiye neza bien sana kubona Sisa kimerewe neza je birangyohera gose nawe kandi zakumeze neza byose ari fresh sana ewan ndabona watuze n'ibintu bishasha ni t-shirt ya fresh sana ariko zikwabantu dukeneye bataronka ni hehe bakondera wewe bon t-shirt ya fresh sana durant texting Instagram yanje cyane kuri Facebook yanje ukambwira size wambara ukambwira na couleur ushaka ndakubwira location duhurira ngaca ndakagwereza kumahera makeya gose yego 30000 francs gose none ukaguze bica bigenda gute ukaguze nyene fresh sana urumva first of all mba ndaguhaye muhezagiro kwa mumeze fresh sana kuko kano karatera umuheze kano kambaye urumva nyene yuko wavuye muri mood uri mu ugiye mu yindi mood so muntu wese uzi yuko uri mu gisagara cha BJ cyangwa uri hakurya nyene ahantu hatandukanye this is your time kwambara fresh sana kubera yuko bakumve gura muze muri bane
benshi cyane ama ni Kaboss for real ni umujournaliste abikora neza cyane je mpanda gukurikira Zakwe Hello 5 ndagukurikirana cyane abagana ndabirangyohera kuri Jimbe magazine kuri Kaboss for real usigaye ukora ku ma channel abiti ufite YouTube ukora kuri Jimbe magazine ufite na channel yawe bon je ndibaza yuko Jimbe magazine yo main channel genre niyo channel nkorirako niyo chaîne iri izwi nkorerako bijya nkora kuri channel yanje na vlog gusasanzwe ni vlog zisanzwe nyene video zisanzwe kujya no dishare kuri Instagram cyangwa dishare kuri Facebook mugabo nkavuga ati kana dishare kuri YouTube yanje mugabo channel nkorerako izwi n'abantu kandi izwi n'amategeko ni Jimbe magazine ariko none Kaboss for real ihari kubera iki uyikwikwa juste kuza urashaka utuntu canke urifuza ko ugera ahandi hantu ukagira YouTube channel yiwawe right now ndacafocusing kuri Jimbe magazine kubera Jimbe hajyanye sinibaza ko kuhava ari vuba sivyo uko ni mu rugo ni muhira Kaboss for real account yanje ni ya account nyene mvuga ati ni kujya dushaka gufata video twazishira kuri TikTok sivyo magaje ngavuga ati reka ndayishire kuri channel yanje ya YouTube ni vlog ni video zitandukanye si kiganiro si interview nkuko ni juste video nyene isanzwe ndavuga ati why not no gashira kuri YouTube yanje kuko uravye kuri Instagram yanje ndashaka ama video menshi tandukanye kuri Facebook ndashaka ama video kuri Snap hakaja ko videos YouTube niyo itari bwagiri mugabo kuno rero mbona YouTube abantu bayishuhiye feedback ni nziza sana sinarinzi yuko abantu bazagira subscribe kuri account yanje sinarinzi yuko zijya video zisanzwe nka zijya umuntu yoza akicara asakazira baragukunda cyane true love niyo mpamvu je abantu banje kweli yabikunda nokoresha fureshi sana t-shirt nkazigabira abantu bose kabahereza akajambara turasubiye inyuma gato muri 2022 uko wayitanguye ibyo washoboye kwiranguramwo nka Kaboss ibyo wari bifuza ushikako wabishitseko byagenze gute niyo ama challenge wagiye urahura nayo uko umwaka waheze ibintu nyine byagushikiye avuga ati dad hariho byiza na bibi ego challenge mu kazi muri career yanje canke mu buzima busanzwe reka mere muri career yanje challenges nahuye nazo ku bantu badatahura akazi kanje sivyo hari abantu usanga ada respect akazi kiwanje shatse kuvuga kuba apana kuba invite no hari abantu ushobora kugerako ukamubwira ati je ndi naka nkora iki niki akaca kubona nk'umusazi niyo ni challenge sivyo ukaca usanga abantu bo muri nyene usanga ari abantu nyene badatahura yuko ibyo dukora ari journalisme genre ari kakazi kaduhesha icubahiro mu bantu ukisigura ibintu byinshi mugana gutahura akakubona tu wewe gusakazi niyo ni challenge nahuye nayo mugabe ibindi byose byari fresh sana kubera yuko 2022 narasite ma bureau atandukanye bambwira ati Kaboss karibu muri banki urana kwa ndusanga batonze Kaboss yari TikTok nyene kwaje wani no byose yari fresh sana turabe ikindi kintu cangiwe muri 2022 kwera ikiganiro canje naronse contact nyinshi 2022 nakora ikiganiro n'abantu nyene urabona respectable nyene kwanza bose bari respectable gusa nyene ari abandi usanga nyene bibona cyane gose challenge mu buzima naho narabuze abantu aba membre ba famille benshi muri 2022 kabisa narabuze abantu benshi 2022 narabuze urukundo musheri akarero kwa kubuta ducakandi kati Hey, 2022 sha urukundo vyaragoranye kwa je. Muga 2023 imana cha blessing. Natanguye 2023 ndi fresh sana. Fresh sana kweli. Hagi imana ikora ibintu izi ivuga ati umupeti ndaguteguriye ejo hiwawe heza. Ubunye hasolinga bwa ejo ni heza. Cyane 2022 ikindi kintu nabana naraciyemwo kikambabariza agatima kanje turabi sinibaza ko ari ikindi gusa 80% kabisa ndashima Imana ego byari ibintu bimeze neza cyane genre byo bifuza gushika ko muri 2022 washoye gushika ko nka byose canke hari byasigaye shanga ka 20% naragashitse ko ndacasigaje 80
ndacasigaje muganda nk'ubu nge ndacabona ko atanamwe ndashika kuko indoto zanje ni ndende sana mfise indoto nini ya kuburyo nanje mvuga ati est-ce que ibintu je nzobishikako ego ni KABOSS for it muzi kuri muri Cambere magazine hama je njya KABOSS for it ngo ndayivuga kubana nayo nyene urumva ni yiwawe kandi kameze fresh sana gashireko kabisa ego cyane iko duteguriye iki tukwitege gute dufite bishasha byahe bishasha ni byinshi bishasha first of all mfise nuko ngo mana ngo zikene ikiganiro gishasha ikiganiro kizoba kimeze neza ndizera yuko abantu bazocakira neza nk'ukuntu bakiriye hangout 2023 faut que ndabona gushutingira ikiganiro mu ndege ubyumva gute wow ni bon cyane ndi kumwe n'umuntu mfite twicaye mu ndege yego manager nzoja manager wanje sishaka kumusiga kuko biri kose niwe ategezwa gupanga akarere urumva plan ni nyinshi project ni nyinshi imana iduhaye ubuzima ikaduha n'ingufu zo kubikora ndibaza yuko tuzobikora je simba shaka kuvuga ibintu narabikora mbashaka ndabikora hama mvuga ati narakoze ibi n'ibi yego gusa plan ni nyinshi sana kabisa cyane kandi twizeye ko tuzobishikako kandi tuzobishikako sisi je nawe uyu mwaka Hall of 5 ni umwaka wacu itogenda neza cyane yego KABOSS for real umujournaliste amasho menshi ariko kuba waragiye wabonye nge byagenze nimba hari washoboye kuboneka genre kujamwo ukabona ukungene ndyo bimeze hari abantu batashe kugenda hari amakuru menshi twagiye turaronka abantu batashe kuhashika ati habaye ibi n'ibi we n'amakuru wodu kubyerekeye n'amashow genre amashow ku kijyanye n'amaconcert naragiye mashow atari make muri 2022 barabonye yuko 2022 haje abanyamahanga benshi cyane ni ikintu kimwe kiri mu bintu byanyoheye kubera yuko akanoti karaje akanoti karinjiye ku bantu b'investissement muri aya mashow siko none ko abandi umenga hari abantu bavyakiriye nabi umwe wese afise point de vue umwe wese afise kunabona ikintu afise kuna judging ikintu kandi jewe sindi sense kumera nka kwera nakagiponda ngo anje ndagiponde no ikintu cyanyoheye nuko abo bantu baje gukora show ino mu Burundi na kanoti babazanye kandi uravye la plupart yabo hari abako bavino bakokora ama video kwa Jonela urumva Jonela karinjiza kanoti bisigura neza yuko Jonela ashobora kugura indi kamera nshasha biciye ku mafaranga avuye hanze je ndibaza yuko ni moyen nziza yo kuronka kanoti ku ba investisseur bashiramwe amafaranga muri ayo mashows ikindi kintu naco narabonye uyu mwaka wa 2022 twarabonye new generation ariyo iri on the top kurusha abandi shatse kuvuga ugerageje kuraba Easy Boy yakoze indirimbo nyinshi araboneka no ma concert Dramatic new generation yaraje on the top kwe kucugira gasa umuntu abonye strategy ariko avuga ariko avuga ati umu artiste yigenje neza ati umwaka wose avuga ngo Dramatic ibyo nturabyemeye yigenjeje neza yigenje neza ibikorwa byiwe byagenze neza yifashe neza muri carrière yiwe ya y'ubu artiste genre je nibaza ko Dramatic no musha muri category y'umu artiste yasohoye hit song mu mwaka wa 2022 no muha Dramatic mugabo ari abandi ba artiste bashizemo inguvu barakora gose mugabo ni bamenyekanye nka Dramatic ndashobora guha example nka Thompson yarasohoye ama video amaki urumva ndashobora guha example ba B-Face baragiye mu Rwanda gukora ama featuring Zambia hehe na Double J na Kiriko barabikoze gusa Double no mushira muri category ya best hit song 2022 iyo award ni bari umuntu twoyiha da drama ana deserve era deserving nako ndavuga rero kintu kijanye n'amashow show zari zimeze fresh twarabonye stage nshasha mu Burundi muri hariyo ikintu cyabaye kuri ibintu bita East Africa ibintu nk'ivyo barazanye stage yabo nshasha imeze neza en tout cas ku kintu kijanye n'ama concert 2022 abarundi twarageze ku indi level twarageze ku indi level kabisa yes kubera ko harashobe kuboneka ama commentaire menshi baravuga ko abantu benshi bavuga ko ibintu byashobe kwipasa genre ko kuntu aba artiste bo hanze bashobora kwinjira kandi ko barinjira cyane ugasanga nibo bariko baza kugira amashow aha mu Burundi kandi dufite aba artiste barimba neza ati ibyo bintu bakaza guha amafaranga menshi aba artiste bo hanze kandi dufite abaririmbyi barimba neza
bavuga ati ntibariko bakoresha ubwenge ngo ntibakunda ibintu dukunda ibintu iwacu. urazi umuziki right now sinibaza yuko ugeze muri mama ya sentiment. Umuziki ugeze muri uno mwanya ugeze ku kintu kijanye na business. Umuziki usigaye ari commercial. Sishobora kuzana sentiment kubera wewe ngo tuvukana canke dukora akazi kamwe ndagushiye muri ico kibanza atana kimwe ndiko ndinjitse. Bajya ba investisseur nabo nyene baraharura. Si bigugu barafise team ya marketing bakicara hasi bakavuga ati tubikora uko nuko tuzanye naka tuzokunguka. Mugabe igitangaje sinibaza yuko mu mashow yose y'abanyamahanga baje mu Burundi hari show nimwe wabuze mu Burundi. Oya barimo abarundi barimo sivyo abarundi babarimo kandi nabo nyene barabaka note. Gusa sinibaza yuko ari mu artiste wo mu Burundi nka Dramati kubwira ati muri happy people pole yama amafaranga nganuko nibikunda twe tuza kwidoga tutazi real realite ukuntu imeze. Je rero ndibaza yuko dukore secret yacu no gukora muziki wacu usaba ko dukora kugira na bushikirwa kuko sinanibaza yuko izi boy yoronka show nkiza ronko bo kwera indirimbo imwe bisigura neza yuko nabo bandi ba artiste batarashikirwa igihe cyabone kiragera. Ariko none wowe wibaza ko habuze iki Jean kugira aba artiste bashoboye gusohoka nabo baje kugira ama concert hanze fate Rwanda nkuko abo baguma bazino twebwe habuze iki. Je ndibaza yuko umuziki usaba investissement. Turabuza abantu ba investissa mu muziki kujya kuntu umuntu ashobora kuvuga ati je ngumana uguruze galerie wanje cyangwa twani bana bikunda sinibaza ko ari kutabikunda na mu boss yozi wawe akubwira ati ngo ndaje gushira kwa kanotsi ahubwo ni wewe worondera umuntu azi ikintu kicitwa marketing aje gusomesha mu boss. Aba artiste bibacu barindireye yuko abagwiza tunga bagira first step nigikunda jewe sishobora kugira stress yo kuyumvira imiduganje mwibarabara nze kuyumvira no mu artiste nigipasa ahubwo wo mu artiste rondera umuntu agufasha kwandika lettre yawe sivyo utware mu mabanki ubabwira ati je ndakeneye kubagirira publicité ya kino gikorwa cyane mu amafaranga ngana gucanye mu 10 millions canke mu imodoka kugira akazi kanyu ndakore neza. Ndibaza yuko mu boss wa bank amaze kubona feedback imeze neza ku ndirimbo zawe zikwiza 3 millions de views mu mezi atatu nashobora gutinya gushama kanotsi kiyo. Mugabo rero twebwe ikibazo mu artiste ari ngaho wonye araryamye muhira sivyo arindiriye kuja muri studio kwa X Factor arondera ka 2 millions ka video kwa Jonela ahije gushora indirimbo acapoesha ngaho igikunda mama umuziki usaba strategy bisaba gukora cyane kandi bakarekura no tugabaza n'ikintu kimeze neza kuko narumvise ko Arvin ariko aravuga ko mu Rwanda ukungene bakora audio bayikorera kuri $100 $100 ubu nyari producteur bageze kuri $300. Imagine mugabe inongira ufise na 50 barakorera fresh. Naravuganye n'umuntu yitwa n'umuririmbyi wo mu Rwanda sinomuvuga izina yarambwiye ati KABOSS mu Rwanda indirimbo ishobora kwicarirwa n'aba artiste n'aba producteur batanu uvuze guitar solo guitar bass piano si wavuza production haraza uheza mastering urumva abo bantu bose bari ku ndirimbo imwe ubibaza ko produit iza kuzimeze gute zimeze neza cyane. Arambwira ati difference yo ngaho mu Burundi naho umu producteur umwe niwe right now yikorera vyose sivyo ndibaza yuko tugegeje kuraba ni deux produits zitandukanye ibaze we mama wawe sivyo yicaye mu gikoni hakaza umutanto wagashamwa karungo gatoya pana kuya sister ko anatia bitungu urumva hagacaza umuntu rero bimarira byose agaca bikora fresh sana ubu nasike umusosi gisita ko byabyoshye cyane ndibaza rero yuko impamvu abanyarwanda batanga akanoti kose ni kubera yuko indirimbo y'iminota 3 ikorwa n'aba producteur benshi harimo touch y'abantu batandukanye mu Burundi naho indirimbo imwe itapambana na producteur mmoja mwanzo mwisho expect umbaye nawe tubyibwibanda mugabo uratsikira je natawe gasisi ni question du temps sivyo avec le temps tuzogira iterambere boro buhoro gusa nyine urumva na producteur entre babifise mu ruhara yego sinibaza ko ari uruhara ni investissement nyine ibuze sinibaza ko expect umuhaye nka $100 cyangwa ukamuha nka $50 yo kuzanira produit nyene ategerezwa kwicarira hasi kuko aravuga ati kano kanoti bakama ifo ko ndagakorera ategerezwa gutereshaje nimba ari amabiti sinzi ntibatereshaje ategerezwa kurondera touch ishasha sivyo yes ni KABOSS for real ni the mic master ni fresh sana barahuriye kuri Zion Beach barahuriyeyo
umva namubonye c'est utuntu sisi ugomba c'est utuntu uvuga twumva bacambwira ko je ngenda ivuga Kaboss je unyangane nta vuga bacambwira ko Samef yagiye kuri stage Kaboss je nivyo kuri Zion Beach yuko umushero wanje agiye kuri stage yego muri bajya baduze umva nawe ngo yararimo sha rero ndagutera story rero bajya baduze kwa generalize gusa icyo namenya nuko nyene ntamubonye nenda ngo ndamuye oya jewe mushiri wanje najya mu bintu nkabige aya je ngunda n'umwana w'umuhira tuje tu urabibona nawe yego niyararimo ariko noho wari bien wabibonye wabibonye gute ubije ubita ko ari nko kuryoherwa bose shaka kubajija gusa beteze ko bari baryohewe kandi umuntu aryohewe arashobora kutaronka ngene ashobora kwifata bibaye bazi amakomantere menshi bavuga bacatanga kuvuga ngo bana barundi rerere ibintu byinshi wowe wabibonye gute wabyagiye ico novuga coco sisi nuko abantu twaremye kugira tujajinga ikintu sivyo mugabo jewe judgment nokora kuri bijya bintu sinibaza ko ndayifise kubera yuko umwe wese afise feelings agira ku artiste wiwe ni nkuko nka jewe ndafise umu artiste wanje nobona nkagira nka reagisse ukundi kuntu kwera kumubona sivyo ari abartiste bo hanze twama tubona bahuye n'abafana babo umufana karira akagira iki umwe wese afise ukuntu a reactinga muri uwo mwanya je rero nta mpamvu nimwe mfise yo kujudginga ko nanjye ndafise abartiste mfana kandi ndi sûr certain yuko ndababonye ashobora kuba wow yego Kaboss mukabana ngenda kuye t-shirt ati nsinyira urumva ibintu umwe wese afise ukuntu reactinga so je nta mpamvu nimwe yo kubijudginga kubera yuko je ndatahura fanatisme irarenze so none tubwiye nyene bishashe nyene waje tuzane ko bavye ko dukumbuye kandi banaruka no ngaha kera ego kandi minouche kandi yavye ngo yambu cyane minouche ego yavye kuramutse sha minouche rero ndagutera histoire yarahinduye numero sinyifise numero yiwe sinzi yuko ari beef amfitiye sa minouche waramutefo urabona ntibikunde minouche ni beef minouche shoga nutanseze minouche ibaze ningemwe mwagene minouche ni best wanje attention minouche ari umugenzi wanje by the way yari mu bantu fana gose muri kano kazi kubera yuko minouche yakora ikinakunda urazi umubonye minouche ari kuri télé na Scott biwe urabona yuko bano bantu vraiment bako baritangira entertainment ya 257 rero navuga ati minouche uko guyangu kabisa sasa ariko vraiment agiye gutaguseze reka tubimubaze best wako reka tubimubaze il faut que mu telefone abitubwire neza kwa yes yakoresha plus 32 ni 32 ni he Belgique okay bakunze ba Magic Channel yego nimuvuga ati ndiko ndabesha umvirize kiraso mishushu oui Kaboss ibintu ni fureshi sana bro nawe ni fureshi sana ndagusabye ikintu minouche kama naenda kukumbuye kama banzume yambi kwanza yambi nyinshi sana umeze neza ewa nagenda dunde gasha gute nawe ndi mu kiganiro by the way ndi kumwe na Sisi mino ndafite ikibazo kweri ki muri Magic haca abakobwa beza gusa mubakura he est-ce que recrutement bigenda gute iyo ngeso ndazi ko tuyifise mugire Scott ni Scott grand frère Scott recrutement ikura he ayikura muri Crystal ayikura muri Toxic icyo kibazo kibajijwe utari acha Scott umeze gute none ga minouche sawa na Sisi ameze fresh na Scott ngaho yes tumeze neza cyane fresh sana ni cyake nukumbuye muri studio ya Magic byose kubo ibyo bintu byose ndakumbuye ndi kuri micro niko ndagira ya intro yanje dusubiremo intro narabisubiyemo naravyibagiye gerageza minouche de show ya intro yawe bakoze ba Magic TV umeze gute murakomeye kuri micro ni rukundo ANGE MINOUCHE nko mubibona ndameze neza ndizere ko ndameze neza aho muri hose navyibagiye nizi kuvuga niruka jo umeze neza none bana twe ni bon turashima turi mu kiganiro ngaha turavuga ati Kaboss minouche bamwumve basi atubwiye nawe Kaboss merci sana kwanza ndagushimira ko nawaje muri Magic ni muhira
asante sana nari ko nawe uzoca ubaheba nk'uko abandi baciye babaheba. Sishoboye. Hari abantu benshi sisi bamwinuba sana. Biva kuki none, biva kuki dutera iyo story. Nyine ndico ntazi nanje. Ico nico ntazi nanje mubambarize muri ico kiganiro. Wahaye abantu bintu bumuntu abandikira ama message naho mu ibiganiro. None basi bambariza uri ga. Wowe umufasha gute basi sisi kugira abantu baze baramwishura? Ahubwo je namuhaye Scott kuko je baca bambesha nkubona ndika cyambwira ngo uje barakubesha ngo je na kimwe bambwira subazi none wa brother wacu nga Scott nawe urazi kunambwira Scott warabafata kuko ari ngaho mugaje baca bambwira yuko ata message no Scott bamujya sine je baca bambwira yuko bahari ahubwo takiganiro babasavye urabibona nawe ntubazi ngene bimereye none. Okay, reka basidaguye challenge sivyo abantu nk'abo bunyi mwakoranye before mugabo bunyi batagishaka kandi kwikoza magic channel tubite ko araba hypocrite tubite gute? Jewe sinobatuka ivyo bakoze deja birakwiye ndabashimira sana ahubwo ngira bashaka mfume ngaruka yatofuma turakora kuri APR kunyene nkuko kwawo uvyumva gute none amajwi ko taramushikira umve ni one way arakumva neza none mino bimeze gute hiyo be nabonye plus 32 ni he wanayivutse ugira umbwira umuntu w'aba diaspora nkawe wowe ukibaza ngo plus iyi ni hehe na hehe sasa kasa uraza bashirufise nga mbiriza meno shikima abufise muri plus 32 bose urabihakanye nakwiye muri haut-parleur sans hero basi ubiriza sans hero sino kubwira ngo jeno yaguha ahubwo ubwire Scott yaguhe ngaho kwera urayakwiye TikTok ko je sindiko ndakora urabizi nawe Scott ngaho wowe none mino tushaka kumenya ubaye ubuzima bumeze gute hiyo from ubaye life imeze gute ubuye nta bintu vyatari ndiga online kandi ibintu vya entrepreneuria hama ndicaye umva ni ishure siporo gufungura kuryama nta birenze ivyo sasa amakuru mfise amakuru mfise ngo umushiri wawe wamusize no mu Burundi relation à distance imeze gute? Ndafise umushiri mu Burundi kakabo navyo narinzi mwage mujanye na uwo n'ubundi umva naje nitekereye oya ndabajije n'ibindi ntarinzi umwe wo nga mu Burundi relation à distance imeze gute? nta mushiri nasize mu Burundi nayo kumusiga gute ariko kuguma ngaho tukagumana basi tu es engagé en Belgique ou bien quand il faut parler français Belgium urumva wahamenye kare wari pistrande ni urero urahamenye mugabo muri kumwe nta kimwe ndihangaje nta muntu n'umwe kweri mu bintu by'abasheri turi kumwe nabo ngaho muri Belgique nta no mu busheri n'umwe kweri ntabwo turamenyerana nyine ngo tuvuge ngo twobijyamo ibintu by'ubusheri bya cyane ni ibisanzwe ni ibisanzwe relation à distance yako nari kwihangana uravuga ati reka tubihagarike tunawa mu blaza urumva sisi ramufate mikro kora kabosi ngakira kuri kwibana ibindi bibazo mino situation tubwire twara kuri kwina Bella hiyo twarabonye amafoto Bella ameze gute ameze neza karameze neza sana mukanya tuza kubonana ameze fresh kweli nawe nyene gusa guma yivyibuhira niyo yashiniyo gahunda ifitiye muhurira he muri ville tuza kubonana mukanya hitwa gute aho hantu muza guhurira oya turi Bruxelles quartier muhuriramo kana quartier duhurira ahantu bita Grand Place wow chivibuka qu'est-ce que sangura hibuka ubiza ndagushimire aho yahagira urabizi nawe hahandi twara tuje kugoroba nawe bino ikiganiro cyari kibanje na sisi bayi
Umvise Kaboss ndagushimire cyane kandi wakoze cyane. Merci sana Minouche. Na Scott na Sisi ana merci sana kubyo mutumira abantu wegeranya abamisi n'abarapere n'ibiki yana batabira abanko ni DJ vya hatari. Asante sana Shamino. Biradutera mesho rabizi. Merci beaucoup. Amasisi no gusaba umube hafi rero. Manager wanje. Manager wanje wawe. Hari manager muri kumwe ngaho. Na manager wa KABOSS ndakuramukije cyane. Ndumva ibintu byasigaye birahinduka nasize atamu manager ufise. Mane go me blessing. Sana n'abasheri baraje. Ubu kimwihakana nka kera. Tukakira ko bihakana Minouche bye, Minouche, discussion muri discussion. Merci sana Gabo. Urakoze cyane. Ugira ibihe byiza Minouche. Twese bro. Babwira ati bizu abafana ba Magic. Safi, bizu menshi barazi ko ndabakunda cyane kandi bigenze neza tuzosubira dukorana. Byakwezi? Yes, why not? Ubona ubu tudakoranye. Wana kabisa byawe bimeze fresh sana. Merci beaucoup rero ka. Allah fine. Safi. Bakunzi ba Magic Channel ndibaza yuko mwamwumvise Ange Minouche yarasanzwe akora muri Magic Channel ubunya akaba barizwa +32 pardon ni Belgique yatubwiye ko umwanya agomba hure na Bella bakorana quartier bita oya ahantu bita yatwe ko non Klongla murakoze aza hibagiye mara problème kioske ntarakiye naenda mukumbiye Minouche vyataje long time tutavugana Minouche nta kuntu wosimba kidogo nawe ukagenda hari nakubwiye 2023 n'umwaka wanje ego umuntu wese azikora muri entertainment faut que ndamushikira azobari ego 2023 muri mars le 22 ndafise ikiganiro hamwe na Minouche na Bella Bruxelles ego wow bizabitesa cyane vraiment ndibaza yo henga utibona gute izo biryoshe cyane gose ego ni KABOSS ariko wowe twari dusanzwe tumenyereye ata manager office kuva ryari wagize manager ryari je abantu bose ndabita manager mugabo ari umuntu usanga bari special nyene agusupporting natangaye reka mbanze manager wanje ndibaye ndabibwiye Scott none kuva geri KABOSS gafise manager urazi ari twarishizemo yuko manager ari sense kuba ari umu artiste wo muri rimvye ariko Jenny KABOSS for real na manifiti utuntu twiwanje turi unique sivyo kandi wiyenze ukatwigana ubushaka kwiyahura hakiri kare manifiti utu code twanje so muragize manager bisigura yuko abafise umuntu ngena mu supporting muri côté financière côté ya côté mental akamufasha kumuha ama ideas akamufasha nyene kurondera way nziza yo kumwubaka KABOSS for real kandi urumva siyofo siyofo sasa ncandingire je ndamwita manager kuko ivyo akora byose nk'imu manager amuzanye vuga ko bazana kuturamu oya sisi yako kanwerako oya vraiment c'est byari byiza ko mutwereka normalement manager ari censé kuba ari back ya screen nari censé kuboneka ahubwo ari je ibikorwa byanje byo biboneka okay ngira ntavugwa no mwizina oya ndamuvuge ego vuga fion KABOSS ndishimye cyane ndaryohewe gose gukwana nawe mana nabyipfuje birabaye voilà dream come true all of five 2023 ibro umwaka ndibaza ni ikiganiro cyawe cya mbere cya 2023 utangurira na KABOSS for real kandi ndizera ko intazo ari fresh sana KABOSS reka ndagushimiye cyane asante sana kubona watwitavye ukigwa ndazohevye byinshi uravuga ati reka nshike muri Magic naharuka kera ifo ko ngenda nkaramutsa abakunzi ba Magic nkanaramutsa ba Minouche mwavuganye iki ari fresh sana bya biryoshe gose niza ko nundi munsi zo gutumya uzoza ebona je next time ndashobora kugaruka ko biri kose nimba umwanya wo binkundira ndashobora kugaruka mugabo reka nshimire nanje abantu sivye kuko urumva KABOSS kuba mwamutumiye muri Magic Channel ni kubera yuko hari abantu bamushigikira sivyo reka nshimire
mwebwe mwese mwadukurikiranye nshimire team yanje imbere magazine aho bari bose nshimire mwebwe mwese since day one KABOSS for real mufise ku mutima since day one KABOSS for real mufata ukuboko bamwe barankosoye abandi baramanuye abandi bakagerageza guponda mugabo byose biranera intege yo kubandanya nshimire buzi gukurikirana hangout ndabwira ati merci sana uyu mwaka ndabazaniye byinshi bishasha kuba invite bashasha ndabazaniye n'ikindi kiganiro gishasha sindamenye umunsi kizotangura mugabo uko biri kose 2023 nagezo ku dropping nshimire kandi team yose ya Magic Channel merci duhereye kuri Sisi Scott Babela tugiye kuri ba Minouche ndababwira ati asante sana shimire no umuntu ari inyuma ya kamera sinifuje kumuvuga izina ndabwira ati asante sana kuri support asante sana shimire mwebwe mwese mwadukurikiranye asante uyu mwaka tubera umwaka mwiza w'ivyishimo umunezero keep on supporting KABOSS for real bandanya mugashigirira kano gatipe mubona ngaye imbere yanyu karabakunda sana respect yego reka tubashimiye cyane abakunzi ba Magic abantu baza kwigora bagakurikirana ikiganiro cyose bagera ku ntango bakagiheza tubashimiye cyane murabizi ko tubakunda cyane kandi uyu mwaka 2023 tuje vraiment ibintu azoba ari neza ego bizoba biryoshye cyane ni ibintu byinshi mwitege kubona ibintu byinshi cyane tuzoba duhari ku bwanyu kandi dushaka gukora cyane gusumba uko 2022 twakoze kandi mudufashe support yanyu bikenewe muhari tutakora twirorera muhari yazoba ari byansana bizoturyohera cyane kandi tubutsa ko tubakunda cyane gose so meilleur ciao ciao